me muri Canada ntabwo twemerewe kuvuga ubutumwa bwiza mu buzi. Mu buzi kirazira kuvuga ubutumwa bwiza, saba Kristo bonyene n'abemera za Buddha abasenga imana zitandukanye muri Canada barahari benshi. Ntibarekuriwe kuvuga ijambo ry'Imana yabo bemera. Ego ariko ari nk'umugenzi mumenyeranye mukorana ushobora kugacishamo nko mu kuyaga ukagacishamo ku bwenge, ariko ntabwo tuvyemerewe. Hamwe ari umuntu agiye kukurega ati uyu ahora ambwira ngo nakire umwami Yesu n'akazi ushaka kukabura, kuko ego ntivyemerewe kuvuga ubutumwa bwiza mu kazi. Ku kazi ni ku kazi. Uyu mwidegenzi twebwe dufise uhora ubabona bava ngaha bagashika kuri kotebu muri Ivyo bako barabwiriza. Uyu mwidegenzi ubona dufise ufata gute, uha agaciro kameze gute uravye na hariya musanzwe mutuye? CSS bakunze open mic. My name is Patrick, ndi kumwe n'umuririmbyikazi aririmba indirimbo mpimbazamana yitwa Ndoricimpa. Ndoricimpa Espérance, ariko nakona ngo Ndoricimpa urumva ku bantu abona batazi Kirundi. So n'umuririmbyikazi n'umusebe ndimbo mpimbazamana, ariko abimazemwo ikiringo gito akaririmba mvuge basakutse. Bona baca bibaza ati kubera iki atabiririmbye akiri inkumi mushwe no munsi urugendo rwa music. Urugendo go kuririmba natangiye kuririmba nkiri umwana muto, ntabwo ari ibintu bishasha. Natangiye kuririmba ndi umwana mutonya mfise imyaka 9. natanguriye muri Sunday school, hanyuma nagiye nyobora amakorale na za worship team mu mashengero atandukanye aho nagiye mba. Hanyuma ubu niho nahavuye mvuga nti ko nsanzwe ndumuvuga butumwa, reka nshire indirimbo nshire ubutumwa bwiza mu ndirimbo kugira ngo ubutumwa bushobora gushika kure aho ntashoboye gushika. Ego abantu bashaka kwibaza murubatse abana bangahe, bimeze gute muri rusange? Espérance Ndoricimpa jewe mfise abana 4, nkagira n'umwuzukuru umwe, ubundi ndi umupfakazi. Yego naho nyene urumva ariho ikintu uvuga ati jewe reka ndirimbe umupfakazi biba vyoroshe, ariko iyo ufise umugabo hari ibintu bigenda biroro. Yego nta munsi biba kubera igisitazo nyene usanga urahuye n'izindi mbogamizi bivanye nuko warabuze umugabo. Oyaye ivyonya ntabwo bihuriye na gatonya n'ibikorwa byo gukorera Imana. Nagomba ntera intege cyane abo bariko baraca mu bibazo byo gupfakara gukorera Imana, ahubwo niho bikwiye ko wegera Imana cyane kugira ngo igukomeze mu bihuri kuracamo. Yego hari umunsi twako turaganira ndiko ndakubaza ati usanzwe uba mu gihugu cya Canada mu diaspora, ariko tusanzwe tuzi ko hari ahantu musanzwe muba batemera Imana cyane. Niho wambwira ati eka niyo tunasenze kubwira ubutumwa bw'Imana ntibwemerewe uri kurabangamira ubundi muntu n'ibidukora. Bimeze gute muri rusange? Ego muri Canada ntabwo twemerewe kuvuga ubutumwa bwiza mu buzi. Mu buzi kirazira kuvuga ubutumwa bwiza, saba Kristo bonyene n'abemera za Buddha abasenga imana zitandukanye muri Canada barahari benshi. Ntibarekuriwe kuvuga ijambo ry'Imana yabo bemera. Ego ariko ari nk'umugenzi mumenyeranye mukorana ushobora kugacishamo nko mu kuyaga ukagacishamo ku bwenge, ariko ntabwo tuvyemerewe. Hamwe ari umuntu agiye kukurega ati uyu ahora ambwira ngo nakire umwami Yesu n'akazi ushaka kukabura, kuko ego ntivyemerewe kuvuga ubutumwa bwiza mu kazi. Ku kazi ni ku kazi. Uyu mwidegenzi twebwe dufise uhora ubabona bava ngaha bagashika kuri kotebu muri Ivyo bako barabwiriza. Uyu mwidegenzi ubona dufise ufata gute, uha agaciro kameze gute uravye na hariya musanzwe mutuye? Kino gihugu cyacu ni gihugu ni cibare c'Imana, kandi niko je nakuze numva bavuga ngo Burundi cibare c'Imana, umutima wa Afrika. Umutima wa Afrika.
rero nk'uko ari icibare c'Imana nukuri Imana iridegembya n'abantu bayo bakidegembya hano kanatsinda urabona n'amazina yacu hariho abitwa Banduwayezu Nduwayo Ndikumana Nzobonimpa nkanje ni Ndoricimpa urumva tuguma tuzana Imana amazina yacu y'ikirundi arimwo Imana gusa yego ni igitaramo duka kubona abarundi bako gukora hariya cyane Dem Voice cyari kimeze neza muri Canada hamaze kujana ba David Uwimana bagira amatuwa yego me yaraje no muri Edmonton yego wowe ku bwawe utegekanye iki gukora ibiteramo nk'ivyo aho usanzwe uba mu gihugu cya Canada? Jewe igiteramo ntegekanya gukora nibaza yuko ndiko ndabisengera igihe nicagera nzobivuga nanka gusezerana sinshitse niko n'ijambo ry'Imana ridutegeka yego. No munsi urashitse mu gihugu cy'u Burundi gikora ko ibikorwa by'Imana hariya bakwakira gute aha bakwakiriye gute bisanze gute mu bikorwa by'izurindura nukuri gushika uno munsi nta ntambamye ndabona abantu ngenda mbona abantu bagenda bamfasha muri uyu muhamagaro batari bakenya abarundi baranyakiriye neza abarundi baranshigikiye kandi babandanya banshigikira n'abataranshigikira ndabinginga banshigikire kugira ngo igikorwa c'Imana tugishikane kure yego. So ikiganiro ni open mic twibaza ko n'uyu mwaka mu mpera z'uno mwaka uzoduha bishasha abantu bavyitege wonge nabwira akajambo bakunzi ba muri rusange. Yego me uyu mwaka utarahera nzosohora indirimbo zibiri hari indirimbo nanditse ya Noel hari n'indirimbo nzosohora yitwa Urukundo ngira bamwe barabonye aba membre ba fondation nanje ubwanje nambaye umupira wanditse ku Rukundo nico gikorwa rero nzokora kandi muri urwo rukundo nyene tuzogenda gukora igikorwa ca fondation mu ntara ya Kayanza iyo nturuka no kuvuga yego iwabo n'abantu n'aba defense aba atukaye barivye n'abarivye kazi benshi hari yego ndagushimiye cyane yego murakoze asante cyane.